ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mwe muri kuri channel yacu ya YouTube Senga TV, turabahaye ikaze. Imana data wa twese iduhane umugisha. Genda baramukije ni Pasiteri Odasi Ntahiraja. Nuko hano kuri channel yacu twagize umugisha, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka aturamutse, Imana imuhezagire. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo ariko badukurikirana mwese kuri channel ya Senga TV. Amazina ni Apotre Jean Marie Vianney Nyishi Chantal. Mwarahezagiwe n'Imana. Imana ibahezagire rero kandi Imana ibaha umugisha. Turagiye kuganira n'umutumire wacu nkuko mwavyumvise, arafise icyo yifuza ko tuganiriza kuri uno mwanya. Bariko baradukurikirana, bari kure n'abari hafi, abakunda gukurikirana ibiganiro bica kuri Senga TV nuko na page yacu ya Facebook. Imana data wa twese ibahezagire. Nuko rero reka tutangure dusenga, hanyuma tumwikaze atugezeho amajambo y'Imana, hanyuma inyuma y'amajambo y'Imana tuzaza gufatanya amasengesho. Reka dusenga Imana. Imana ibahezagire. Mana urakoze, ndagushimiye kuri kino gitondo dufashije kuba imbere yawe. Abari ku mugoroba turagushimiye ko ariko badukurikirana, aho umuntu wese azokurikirana ikiganiro umwanya wose uzogenda umuhezagira, kandi amajambo tugiye kumva aze kubamwo ubasha bw'Imana zo bukoze. Ndagushimiye, haba amahinduka, haba gukora kwa Kristo. Mana uzuri byapfuye umutima yacu mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka imbere yuko atuganirira ijambo ry'Imana, tubwire n'umusore atubwire atwidondore muri make, atwidondore abariko baramukurikirana bamenye ko uwo bariko baraganira nawe. Turaguhaye ikaze, Imana iguhezagire. Murakoze cyane. Amazina nabwiye ni Apotre Jean Marie Vianney Nyishi Chantal. Ndubatse mfise umudamu umwe n'abana batatu b'amaraso be n'abandi benshi mu buryo bw'impwemu. Nyoboye igikorwa c'Imana cyitwa New Creation Church International. Hanyuma ndi n'umworosha bikorwa w'ishuri kaminuza Rukristo cyitwa Ihanga Kurindi. Imana nibampera umugisha. Turamuhaye ikaze rero, mwumva n'umukozi w'Imana. Kumbure ibindi araza kubitubwira mu mwanya tugiye kumarana w'ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire, kaze mukozi w'Imana. Imana rero hari ijambo yandungikanye kugira ngo tuganire ryafashije ubuzima bwanje, kuko kenshi nkunda kubwira inshuti n'abagenzi ngo ni byiza gutanga ibyagufashije mbere yuko uza gutanga ibintu nawe utabanje kumviriza. Fise ijambo ryiza tugiye kuganira ko uyu munsi nizera ko riza kuzana impinduka mu buzima bw'abantu batandukanye. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'Abanyefeso ibice ni 2 umurongo ni 8 gushika ku 9. Taza gusimbuka no mu gice cya mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza. Reka dusomere tudatinze. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo ukwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye kubikorwa kugira ngo ntihagire uwishingikiriza, uronka icyo yishingikiriza. Niko ijambo ry'Imana riri muri no yarimbwira. Rero bene data, nkuko twumvise amajambo y'Imana, umwanditsi yanditse amajambo ni Paulo yandika abwira ishengero ry'Efeso. Ishengero ry'Efeso ni ishengero ryari rifise ibintu byinshi byariranga bitari byiza mu bijanye n'imico ijanye n'ijambo ry'Imana. Barasenga ibigirwamana cyane, barizigira ibintu cyane by'amangetengete ndetse n'ubumaraya n'ibindi byose barabikora. Rero Paulo agenda akababwira ibi bintu, yari afise igituma babwira. Hariho n'abantu bigira abahinga bakumva yuko imigenzo y'amadini n'ibindi byo bakorera ko bumva ko bishobora kubagira badasanzwe.
icyo gihe yageze yatangura kuvugana n'abantu bitwa ko bari bakuze, abarongozi b'amadini, abantu bakomeye, arababwira ati bene data, ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije, navyo nyene ntibyavuye kuri twebwe, ni ingabire y'Imana. Bene data, nagomba ndababwiza ukuri abantu bose muriko muradukurikira cyane abantu bazi ko bakijijwe, bizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo Kristo atabigomba, wewe ubwawe n'ubura icuri. Urashobora kuba umuntu adasanzwe. Turazi ko muri iki gihe imbaraga z'Imana turazibona mu buryo butandukanye, hari abakoreshwa ibitangaza n'utwumiza, kandi ni byiza, nubwo byose bitava ku Mana kuko na Satani arabikoresha, ariko bisaba ko tugira ubwenge bw'Imana kugira ngo noneho dutangure gutahura ni gute twomenya ibitangaza bikorava ku Mana n'ibitangaza biva ku badayimoni cyangwa kwa Satani. Ahantu rero Pawulo agezeyo ashaka kugaragaza ubushobozi bw'Imana, aravuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwabakijije bene data. Nitwabona dukoreshwa ibitangaza, nitwabona hari ibintu Imana iriko irakora mu gihugu cacu c'u Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye by'abadukurikirana n'abaze kurikirana icano, ntitwave twirata inkomezi, amashuri, amafaranga, iyo tuva, abo turi. Oya, Kristo wenyene niwe ashobora guhindura ibintu mu kanya gato. Umuntu yari umukene, mu minota 5 bakumva ahindutse umutunzi. Umuntu yari yarapfuye, abantu bose babona ko atakintu kivamwo bivanye n'ingwara agendanye igihe, ariko aravuga ati rero ubuntu bw'Imana burashaka guhindura ibintu mu mwanya muto. Hano aravuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bubakiza. Nagomba nipfuriza umuntu wese atararonka ubu buntu bw'Imana, kuno munsi rigenekeza cyumviza buno butumwa, afata umwanzuro nawe yinjire muri ubwo buntu, yumve amahirwe dufise. Ndagenda kwerekana ibintu bitandukanye biri mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana burafise ibintu byinshi bwadukoreye twebwe ababizi nabamaze kubuhonjako babuzi. Umuririmbyi yitwa Apollinaire yarimvye ngo asari ya nyuki, we yavuze ati ubu buntu bw'Imana iyo ndiko ndabwumviriza numva bumeze nk'ubuki. Mukozi w'Imana, tukiri ngaho nagenda kubaze kuko hari abantu benshi bariko badukurikirana, tuvuze ubuntu ni nagomba dusobanure ubuntu niki, abantu bamenye ubuntu, kuko ari umuntu yumva ubuntu akumva n'ubuntu nyene, tumenye ubwo buntu niki, ubuntu niki. Aha, tuve hano tumenye ubuntu. Hariho abantu batazi Kirundi cishi, uvuze ngo ubuntu bisobanurwa iki ubuntu bw'Imana? Kugisana nibaza ni nehema. Yes. Nehema. Aya. Ego. Muri byavuze ngo nehema ya Gorigota. Amen. Murakoze cyane rero. Ubuntu, iyo umuntu yumvise ngo nakayagiriwe ubuntu, reka tubanze dufate nk'umuntu azaniye ikintu umuntu atari yiteze, kado, ukazanira dufate nk'umuntu ikirato, ukamuzanira Bibiliya, ukamuzanira nka WhatsApp cyane, ukamuzanira nka laptop. Icyo kintu umuntu utari mwavuganye, atari yagutumye, atanagusabye, akabona wewe uriyumviriye, ukozwe ko n'ukuntu urongowe na muhemu w'Imana cyangwa uko wumva uyobowe mu mutima, kuko hari abavuga ko ari muhemu w'Imana, akavuga ati nijwi ryo mutima ryandongoye, ukibwira kuri uwo muntu ukamwiyumvira ko, ukiyumvira kumukorera icyiza, akabona uramuzaniye ikintu. Icyo kintu yagihawe kuko atakiguzi yagishyizemwo, kigaragara nuko ari uko wakimuhereye ubuntu. Rero iyo tuvuze kuri buno buntu, n'ubuntu dukura ku gikorwa Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba i Golgotha. Twese turazi neza yuko Bibiliya ivuga neza yuko ingabire y'Imana ari ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu, ariko igihano c'Imana naco ni urupfu rw'iteka ryose. Sinzi ko ngerageje kwishura. Imana ibahereze umugisha. Rero nagomba tugende mu bintu byinshi dusanga mu buntu. Narimvuze bwa mbere nti umuririmbyi w'ungayi wacu mu Burundi yaririmbye ngo asari ya nyuki. We yagereranije ubuntu bw'Imana n'ubuki, n'umutsama w'ubuki. Abamaze kurya ubuki barazi ko busosa, buryoshe, buvura, bufize n'ikintu bukinga mu mubiri. Rero nagomba turabe byinshi dusanga muri buno buntu bwa Kristo. Reka tugende ngaha mu gice cya mbere uhere ku murongo wa 3, haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose
iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Nagomba twumve rero umuhezagiro wa mbere udasanzwe dusanga mu buntu nuko imigisha yose dukeneye tuyisanga mu buntu bwa Kristo, na cyane cyane imigisha yo mu buryo bw'impwemu. Bene data, nagomba ndababwiza ukuri ko ibintu byose wipfuza na cyane cyane byo mu isi y'impwemu uri muri Kristo Yesu, iyo kado urayifise, ni pake itekeyemo ibintu bidasanzwe. Amen. Turumva rero ko icyo ari ikintu cya mbere, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro yose. Nagomba mbwira abantu rero bakijijwe ko hari ikintu musumbije batarakira Yesu. Urumva ko hariyo kado mwe mugendana, abariko baradukurikira hari kado idasanzwe tugendana, dufise bagage. Niyo mpamvu Paulo yatubwira ngo tuboneka ko dufise, ngo ariko dutunze byose. Haleluya. Bivuga ngo rero burya niyo mpamvu umuntu yakijijwe yizera Kristo ashobora guhura n'umuntu arimo abadayimoni babamuzaniye, abandi bose yabazengereje, yamurambika ku ibiganza akavuga ati ndagutegetse turura mu izina rya Yesu. Kubera hari imigisha myinshi agendana aba mu isi badafise, abadayimoni agatavuga ngo ntutwicurwa agashinyaguro, reka tugigire. Urumva icyo ni cya mbere. Icya kabiri, kuri uwo murongo wa gatatu turumvise harimo imigisha y'umwuka, imihezagiro ya mpwemu w'Imana. Verse 4, reka mwumve. Nkuko yadutoranirije muri we itanguriro y'isi itarashigwaho, kugira ngo tube abera, kugira tutagira gasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Turumvise umugisha ugira kabiri, n'umugisha udasanzwe, umugisha uvuga yuko Kristo yadutoranije kera amatanguro y'isi atarabaho, kandi ngo adutoraniriza kuba abera. Paulo nongera kandi kavuga ngo abo yahamagaye yabatoranije kera, ngo kandi yarabatsindanishije abantu ubwiza. Turumva rero yuko gutoranywa kenshi dukunze kubona hano mu isi umuntu atoranya abantu cyangwa ibintu kubera ari byiza bikuye mu bindi, ariko je naratangaye kuri Kristo. Yadutoranije turi bipfu ataco tumaze, ariko yatubonamwo ubutunzi budasanzwe. Haleluya. Imana ishimwe ko Kristo uko atubona atari ko abantu batubona, uko Yesu atubona siko abavyeyi batubona, siko n'umuryango utubona, siko n'igihugu kitubona. Urashobora kuba igihugu kitona kurondera wewe, ariko ugasanga ni wewe Imana yatoranije kuzozanira amahoro n'umugisha igihugu wabagwa. N'abaza kwizera bafise ingwara n'ibibazo bakizera ubuntu baraza gukira. Mu buntu tuvuze ngo harimo no gukira, harimo no gukira, harimo n'ijuru, harimo ya haleluya. Ego cyane, haleluya, amina. Ubuntu bw'Imana nukuri cyane, ndafashije. Amen. Rero mu buntu harimo ubutunzi bwinshi. Ubwa mbere twumvise ngo yadutoranije kera amatanguro y'isi atarabaho. Bivuga ngo twebwe nubwo isi twibesha ko, nagomba mbwira abatwumva, nimba ubana n'umuntu yakijijwe yizeye Kristo by'ukuri agendera mu buntu bw'Imana, urahiriwe kuko urashobora gusanga ari we ariko aratumurindwa ntupfe kabisa, kuko ngo dutungishije benshi kandi dutanga ubuzima aho tugeze. Ndashima Imana ko dutanga ubuzima, n'ubu turiko turatanga ubuzima kuri iyi televiziyo. Haleluya. Reka tube muri verse 5, ibi navyo birimwo twagizwe abana b'Imana. Muri verse 5, kuko yagize imigambi kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubwayo, nk'uko yabigombye bikayihimbara. Imana nishimwe. Urumva ubundi mugisha urimwo twagizwe abana b'Imana. Umuririmbyi yigeze kuvuga ngo nagizwe uwo ndiwe. Haleluya. Bivuga ngo ubuntu bw'Imana bwatugize abana b'Imana. Imana ishimwe. Jewe narigeze gukorera ikosa, umuvyeyi arambwira ngo ntacu uzovamo. Umuvyeyi namukoreye ikosa, ariko ndashima Imana ko umunsi ninjira muri Kristo yanyibagije ibyo bintu. Umuvyeyi yarambwiye, arambwira ko ndi umwana w'Imana. Oya, ndengeye kuba umwana w'uwo muvyeyi yambyaye, ariko yangize umwana w'Imana. Bivuga ngo uyu munsi nagomba mbwira akantu k'ubwenge ariko baradukurikirana. Ndi umwana w'Imana ngeze muri Etazini, ntibisabwa ko njye ibyo mu Burundi, kuko ndi umwana w'Imana kandi isi yose ari y'Uwiteka Imana. Bivuga neza ngo isi yose ni yiwe. Ndahageze abantu batangura gushasharika barondera iby'umwana w'Imana aza kujya. Haleluya. Kandi ndahageze nubwo ntobagenda umukozi waho, amadolari ntangura kwashira mu isaha.
kubera amafaranga yose Imana yarayambikiye. Bivuga ngo jewe ahantu hose ngeze ndahafise banki, je mpfa kugenda gusa nkaba ngiye kuri mugambi w'Imana nsanga ibyo nza gukoresha byose bindindiriye. Haleluya. Bivuga neza ngo twitwaye ku bwami bw'Imana no kugoroka ibisigaye tuzovyongerwa. Bivuga ngo abana b'Imana ntimugire ubwoba ibizobatunga, ibyo muzambara, ibyo muzonywa. Twebwe ntitubaye kubera ibintu, ahubwo ibintu biriho kubera twebwe kandi biza biturondera. Ikibazo rero twe nitwe tubirondera, niko turahangayika tubirondera. Twarakavye nigeze mbwira abakozi b'Imana bamwe canke nk'akantu kamwe kuvuna urugohe, twibagiye ibyo twari kubwira abantu byo guherako, baba nivyo duherukira kuko twabwiye abantu umugisha aho guhera kubabwira byo kugororoka umugisha bakurikira. Abantu benshi rero twababwiye nabi, abantu benshi batunze inyigisho mbi, batunze ko bazohezagirwa ariko batabwiwe umushinge wa mbere w'umuntu agomba kuja mu ijuru n'umuntu agomba ibintu bivuye mu maboko y'Imana byo kuri abanze yihana. Amena. Numara kwihana ibindi biragukurikira. Haleluya. Haleluya. Amina. Nubwo buntu bw'Imana buza bugukurikira. Neza cyane. Byagusaba rero ko tubanza tukitwareka iby'ubwami. Haleluya. Amina byo kadukurikira. Amen. Mana ishimwe. Amen. Ariko twasanze abantu twarabaheza, abakozi b'Imana bose ariko baratwumviriza. Tubanze duhindure. Ego. Duhindure tubwira abantu iby'ubwami. Amen. Mana ishimwe. Amen. Kuko Yesu buriya ntabwo akunda ibintu, kuko nigeze kubona Yesu yigeze akora igiterane cy'iminsi 3. Abantu benshi baraza, bamaze kuza bamwe bararuha bigisha ati abantu nibo bacoro bagataha none iminsi heza. Kandi abagabo bari ngaho bari 5,000, abagore badaharuye n'abatarakwiza imyaka. Arabati mubagaburi abati bobo nabyo kunda. Yesu ashimwe. Amen. Aravuga ngo hari umuntu afise udufite ungana tubiri n'udukate tungana tutanu mwiteke bakaburi no kuri kwa Yesu. Arangize bati mutuzane bati umwigisha mwigeze kuvuga ngo nta kintu kimara amaje nk'umuvyeyi arinjya z'umwana. Bati Yesu agira bije turahumye. Ego. Barangije abagati mugwi arayisengera, barangije baramanyagura bagaburira abantu. Bakibaza ngo nabuke niko bizogenda, ariko buke siko byagenze. Ntabwo yatanze imitsima. Ara abantu rero baje kwa Yesu badakeneye Yesu ariko bagomba imitsima. Niko kagare dufise. Ntabwo Yesu yabayeho kubw'imitsima, ntabwo Yesu yajya gukiza indwara, akeneye ubanza ukira umutima. Nubanza gukera umutima ibindi biragukurikira. Umugisha uva mu maboko y'Imana uragukurikira nturondera. Mana ishimwe. Mwicyo gitera nabo yasigaranye ni bake, kuko abenshi bari baje kurondera umutima n'ababuraye babwiye ati Yesu yabikoze yabaye. Abantu ndababona ibibazana ntabwo baje barondera jewe. Yesu yarakeneye abantu bamukeneye n'abakabakora ibyo bakeneye. Mana ibahezagiye. Haleluya. Akeneye abantu bamukeneye n'akabakora ibyo bakeneye. Imana ibahezagiye. Sinzi ko abantu bareko baradukurikirana, nimba hari ikintu wari ukeneye ku Mana uno mwanya ubanza uvyumvirize, banza witwereke iby'ubwami. Haleluya. Hari abantu baza ngo dusengere dukire, none kudakeneye gukizwa kandi n'abadakizwa ariko Imana irabakiza. Nukuri irabakiza, turabasengera bagakira, ariko basi nubwo atanakizwa fumubwira basi ko bikenewe. Urakoze ukoze w'Imana. Yesu akwezagire. Urakoze. Ngaho hano biciye binyibutsa akantu Yesu yavuze ko ibitangaza si by'abizera. Ibitangaza bikoreye abapagani batizera, kuko yanabwiye na Mose ngo nibanka kwizezwa n'ijambo, nibanka kwizera n'ibyo babonye ngo bizezwe n'ibitangaza. Muyi nivuga ibitangaza Yesu yabiteguriye abapagani kuko azi neza kuko aziti abo rero tuzobahendahendesha ibitangaza kabisa. Ibyo nibyo bizobahamagara, nayo ubundi twebwe turazi neza umwana w'Imana vyose arabifise muri pake yo kwitwa umwana w'Imana. Harimo kwitwarika ivyo yambara, ivyo azorya, ahazokurira, ibizomuranga, ndetse na identite yiwe ahizoherera, deste yiwe Imana yiteguye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi ya 139 umurongo wa 17-16 avuga ngo imyaka yanditswe mu gitabo cawe atanumwe arabaho. Bivuga ngo twebwe Imana yarateguye ingene tuvuka, uko tuzorangiza n'ubuzima tuzocamo.
naringeze kuri aka kantu rero kumugisha uri kuri verse igira 5 mu gice cya mbere aho bavuga ngo yaduhinduye abana b'Imana ngo kandi ibyo byaramuhimbaye. Ndashima Imana yuko Imana yateguye ko nitwa umwana wayo itabanje kugisha inama bakomeye n'aboroshe, kuko nizera neza ko ibanza kugisha inama nk'ibipasteri byo mu myaka iheze. Yacivuga ati wa mwana we ntukwiye ku mwana w'Imana, wewe d'abord wiravye aho uvuka amashuri ufise wenda nta n'imodoka nene data rega jenga hasi naje mfise imodoka nace n'amaguru, ariko ndashima Imana ko mu mutima wanje numva nguwe neza gusoma n'abazifise badafise Yesu, kuko zo bafise niserekeye bagendana. Biriya munini yavuze ngo abadafise Yesu hari icyo batazi. Urakoze cyane. Icyo kintu rero iyo mbyamye mu gitanda abadafise Yesu hari icyo batazi, hari akabanga banyegeye n'ukuri kwa Yesu. Pawulo yanditse amajambo ngo icy'abayuda barusha abandi bafise muri bo. Haleluya, haleluya, amen. Ibyavuzwe ibanga ibyasezeranye ntabwo tumeze nk'abantu, twebwe dutandukanye n'abantu. Abayuda barafise ikintu barushije abandi, muri bo bafise ikintu, bafise ibanga, hari ijambo. Hari muri ibyo yavuze ngo ntabwo twicaye ku mutogoto w'inkono, twicaye ku ijambo rya nyenayo. Haleluya, amina. Ndumva tugiye kurangiza ikiganiro. Imana ibahezagire. Reka se n'ukuduha akajambo kumbure kwegereza ku musozo, hanyuma dusenge Imana, dusenge n'abadukurikiranye bose. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Bagomba ndangirize ku bintu bishika 3 by'imigisha. Ubundi mugisha nuko twebwe ubwacu Imana yamaze gutunganya uko twebwe ibyacu bitonze. Mu imivugo twende tugenda duhushagirika nko Paul yavuze ngo singana nk'utazi yaja. Ubu ndazi ko mfise ingabire bugingo budashira buri muri jewe ndabigendana. Bene data, abantu batazi ko bazoja mu ijuru naryo bafise, kuko si accident. Umuntu yarabihisemo arabizi, niyagiye arabivuga. Haleluya. Rero ikindi nukumenya yuko twebwe ubwacu turi kwikimenyetso kashe, kandi yikashe ni mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana rero niwe aduhishurira amabanga yiyo tuzoja. Bivuga neza ngo byose biduhishuriye muri mpwemu, ngo kandi ngo ibya mpwemu ngo abantu badafise mpwemu w'Imana binyama n'amaraso nawe bazi ngo kuko ngo iby'umwemu ngo nubupfu kuri bo, ngo ariko bo barasesa byose. Ndashima Imana rero kuri iki cyanyuma nuko twebwe ubwacu tuzi neza tudakekeranya yuko urupfu rwa kabiri tutazorupfa. Urupfu rwa kabiri ndago musonda abantu bariko batwumbiza urwa kabiri ko babeshi bazirumwe. Hari abantu baze ko bariko badukwika baze ko bapfuye bizo birangiza. Urupfu rumwe gusa akomana imwijuru. Imana yakwiye gutabara isi yose. Haleluya. Urupfu rwa mbere ni urupfu twese twakwegwemo na Adamu, ubwo n'urupfu twebwe kubakizwa twita gusinzira. Urupfu rugira kabiri ni urupfu abantu bazoba bazutse barapfuye Yesu agomba bacira urubanza, maze akaba yateguye umuriro udashira bazopfa bapfiramo. Ni ukuvuga ngo bamwe bazozukira ubugingo, abazoca baja mu ijuru babeho iteka ryose bambaye uwundi mubiri udapfa atari uyu twambaye. Hanyuma n'abo bantu kandi bazopfa urupfu rwa kabiri bazaba bamaze kwambara uwundi mubiri udapfa, mugabo ubashoboza kwama barasha bababazwa. Bibiri bivuga ngo ubwo rupfu rwa kabiri basha ngo ni kinogo caka umuriro, nuvuga ngo ni kiyaga caka umuriro. Aho rero ngo bazobabazwa iteka ryose. Rero igituma ibi bintu nabivuze nuko nagomba gusa n'ubusozera ndangiza, ngomba guhamagarira umuntu wese azi neza yuko atoba arahunga urupfu rwa kabiri kugira ngo yitegure. Ko nasomye ijambo ry'Imana intero bwoba mu vyeshuro yani gice cya 20 wereye ku 11 kumanuka gushaka 15 ngo kandi ngo ibitabo birazingururwa ngo ariko ngo mbona boroshe n'abahambaye. Nagomba ndakubwiza ukuri nyakuba birateye ubwoba. Bivuga ngo ba Saddam Hussein babandi twagiye tubona bakomeye, babandi twagiye tubona batera ubwoba abantu ba Gaddafi ba Mbubutu. Reka tuvuge n'abandi banyacyo bariko badukurikirana batandukanye, abatazoba baragiriwe amahigo ngo bakwitigwe krende n'ubutumwa twigisha ngo bihane bahunge kuva muri Adamu wa mbere aje muri Adamu wa kabiri, barindiriwe n'urupfu rwa kabiri. Kuko bivuga ngo mbona boroshe n'abahambaye bahagaze imbere y'intebe n'ubuyicayeko, ngo maze ibitabo birazingururwa, ngo ikindi gitabo kirazingururwa, ngo nico gitabo cy'ubugingo, ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditse amazina mu gitabo cy'ubugingo ngo atererwa mu kiyaga cya kumuro n'amazuku, ngo nigwo rupfu rwa kabiri.
nagomba rero nkubite krendeye ko ariko baradukurikirana abantu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, Swaziland, Canada, Belgique n'ibindi bihugu bitandukanye n'u Rwanda na Kenya na Uganda na Tanzania n'abandi bose baza kutwumviriza bagakurikirana iyi channel cyangwa ubutumwa bukabashikira. Umuntu yoba yumva ko atarakira